Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi niko akiri niko azokwama ibihe bidashira. Abaheburayo 13:8. Ikete rizunguruka inimero 28 Rusama 1983. Ndabaramukije mwese bivuye ku mutima na rino jambo ry'Imana ryo muri Zaburi 50:5. Munkoranirize abera banje abagiranye nanje isezerano ry'ikimazi. Imana yari yarakoze isezerano hamwe n'ubwoko bw'isezerano rya kera, kandi ni nako yakoze hamwe n'ishengero mu isezerano rishasha. Mu bihe bidasanzwe yahamagaye ubwoko bwayo ngo bukorane. Ivyo byashitse igihe basohoka muri Egiputa barongowe na Mose. Byarashitse kandi n'igihe c'isezerano ku musozi Sinayi. Yosuwa yaregeranije ubwoko imbere y'uko bwinjira mu gihugu c'isezerano, kandi ku itegeko ry'Uhoraho abaherezi baratwaye ku bitugu isandugu y'isezerano. Muri iyo sandugu y'isezerano harimo ijambo ry'Imana rya Isirayeli hamwe n'amasezerano yose yategerezwa gusohoza muri kiriya gihe. Umuhanuzi Eliya yaregeranije ubwoko ku musozi Karumeli. Ni hariya Imana yishuye n'umuriro, ni hajya hategerejwe gufatirwa ingingo bitumwe n'Imana, kandi habaye guhinduka imbere mu mitima y'ubwoko. Mu gusubira mu byagezwe 4:10, Mose yibutsa ubwoko bw'Isirayeli umunsi uwo Uhoraho yategeka ati, nkoraniriza imbere yanje ubwoko. Hanyuma acabwirwa intumbero y'uko kwegeranywa. Yaciye atangaza isezerano ryiwe iryo yabategetse kwitondera. Umurongo wa 13. Umwami Imana yari yahishuriye Mose ibyari bigiye kuzoshika. Yamenyesheje ubwoko bw'isezerano amajambo y'isezerano ayo yari yahawe n'Uhoraho. Yaravye igihugu ari kure, ariko ntiyemerewe kucinjiramwo. Ariko ubwoko bw'isezerano bwabandanije inzira yabwo, bwabonye ugusohoza kw'amasezerano yose Imana yari yatanze. Igihe umwami ahamagaye ubwoko bwiwe ngo bukoranire hamwe, iminsi yose nuko aba agomba kubukorera ikintu kidasanzwe. Guhera itariki ya 28 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1982, ndemeza neza ntakekeranya ko Imana ihamagara ubu ubwa nyuma ubwoko bwo mu isezerano rishasha, ibuhamagara gukoranira hamwe kuko ibufitiye ikintu kidasanzwe igomba kubukorera. Ibyo umwami yambwiye muri kiriya gitondo n'ijwi ryumvikana gusumba ayabayeho n'aya Bibiliya ati, nkoraniriza ubwoko bwanje abo nasezeranye isezerano ry'ikimazi. Mfashwe n'ijwi ryava hejuru iburyo bwanje, naravye ibubamfu bwanje, nabonye urushinge rw'isaha rwandika isaha 10:13 z'ubuca. Uko nukuri kuzuye, kandi kubw'uwo mwimenyerezo naciye ukundi gusha menya ubukomezi bw'ibanga mfise nategerezwa kurangura nk'umwizigirwa, kandi gushika kw'iherezo ibango najejwe. Ugukora isezerano bisaba kuba hari impande zibiri. Igorogota Imana yasohoje isezerano natwe muri Yesu Kristo umwami kandi umucunguzi wacu. Yakoze isezerano rihoraho, kandi rero umwe wese ku ruhande rwiwe ategerezwa kwemera iryo sezerano hamwe n'Imana. Ego yacu isobanura ko twahindukiriye Kristo wabambwe. Uwizeye yuko Imana iri muri Kristo
yatanze ikimazi gitunganye c'ivyaha arashobora kuba inyegu yiwe yiharije. Ariko rero nk'uko vyamye bimeze uno munsi ni vyangombwa kubahiriza ivyo Imana isaba. Ubwoko bw'Imana butegerezwa gukorana kugira ngo bwumve ijambo ry'Imana ryahishuwe nk'uko ryasohotse riva mu kanwa k'Imana. Ni gusa kubw'uburongozi bwa Mpwemu Yera hashobora kuba ubumwe mu bwoko bwiwe kugira ngo tumaze kugira umwimenyerezo w'amajambo ya nyuma y'Imana dushobore kandi tugire umwimenyerezo w'igikorwa ca nyuma c'Imana. Muri kahise Yakobo yahamagaye abahungu biwe ngo bakoranire hamwe kugira ngo abamenyeshe amajambo y'ubuvugishwa y'imihezagiro mu gihe c'imbere. Yaravuze ati, nimukoranire hamwe ndabamenyeshe ibizobashikako mu bihe bizoza. Nimukoranire hamwe. Itanguriro 49. Yakobo yakora nk'umuhanuzi. Ntiyari muri bamwe bashaka kwiha agaciro ubwabo mu gukoraniriza hamwe igugu ry'abantu ngo babashikirize ivyiyumviro vyabo. Yari umugabo uwo ubuzima bwari munsi y'ububasha bw'ijambo ry'ubuvugishwa, gutyo rero yaguma munsi y'uburongozi bwa Mpwemu Yera. Abahanuzi bose abo ijambo ry'Imana ryazako barongorwa na Mpwemu Yera. Co kimwe nyene abizera bose aho ijambo ry'ubuvugishwa rihishurirwa bategerezwa kuja mu buhungiro bw'uburongozi bwa Mpwemu Yera. Imana ibihe vyose irahamagara gukoranira hamwe, ariko gusa kuri abo ikorana nabo umugambi w'agakiza. Iti nimukoranire hamwe, nimuje hamwe kugira ngo ndabamenyeshe ivyo Imana yampaye kubabwira. Nibijanye n'ivyo gusa. Mu vy'ukuri igikorwa c'Imana, ijambo ry'umwami ritegerezwa kuba ryatanzwe ubwa mbere, imbere yuko haba gukora ikintu runaka mu izina ryiwe. Yakobo yarashaje no kubona ntiyarakibona neza, ariko mu buryo bw'impwemu yagumye afise ukubona neza kwa gihanuzi gushika ku mpera. Ibanga niri nuko yari afise uburenganzira bw'umwana w'imfura, kandi kubw'ivyo yashobora kwimenya ko umurage be n'umugisha ari gwiwe. Ni nako bimeze kubizera bukuri bose. Muri kino gihe baronse uburenganzira bw'umwana w'imfura, kandi kubw'ivyo baramenya ko umurage w'Imana n'imigisha yasezeranywe ari yabo. Intambara Yakobo yari yagwananye n'Imana yari ikenewe. Yakobo izuba riserutse, umunsi mushasha kuri we waroserutse. Impera yiwe yari yambitswe igitsibo. Natwe nyene ku mpera y'urugendo rwacu tuzovuga gusa ivyo Imana izoba yakoze mu buzima bwacu, kandi tuzohabwa igitsibo c'ubugingo. Ubu nta bihari na bimwe canke isobanuro n'imwe ya kimuntu canke ntambirakaje yemewe. Hasigaye gusa iki ngo nkoraniriza ubwoko bwanje. Umuhamagaro uratomoye kandi ufise amerekezo amwe. Nta numwe ngaho yategerezwa kubifata minenerwe, ariko igihushane yategerezwa gufata ko Imana idashobora kwegeraniriza ubwoko bwayo iruhande y'umuntu canke ku nyigisho. Irategeka ko tuza kuri yo, kuko niyo yagiranye isezerano n'abiwe ku musaraba i Golgota. Imana ntikigombye kurekera ubwoko bwayo ibinezaneza by'umugabo, ariko igihushane irakeneye umukuku w'abizera bacunguwe n'amaraso atana kimwe gisabwe. Aritwararika umukuku wiwe nk'umwungere mwiza yatanze ubuzima bwiwe kubw'intama ziwe. N'ijwi rirenga yarasemereye ati, rekura abantu banje baze kunkorera.
mu minsi ya Mose igihe cari kigeze, isezerano ryahawe Aburahamu imyaka 430 imbere ryategerezwa kugaragara. Uhoraho yishura Mose ati, ikiganza c'Uhoraho coba ari kigufi, ugire ubone rero ubuko ivyo nakubwiye biza gushika canke bitaza gushika. Ni Guharura 11:23. Ese ingene Imana ariyo kwizigirwa! Na twebwe tuzobona kandi tuzogira umwimenyerezo wo gusohoza kw'ijambo ryayo. Mose yari yatumwe n'Imana gukoranya ubwoko bw'Imana, hanyuma abusohore kugira ngo bukorere Imana, kugira ngo ntibuzosubire kandi kuja mu buja bw'amadini. Ubwa mbere Mose na Aroni babanje kugira ibiganiro vyinshi na Farawo. Ibimenyetso vyinshi n'ibitangaza byabanje kuba. Nubwo biruko, umutima wa Farawo wakomeza gukomantara kurusha. Ni gusa igihe Isirayeli yatunganya kuvyo Imana isaba, umwagazi umaze gukeregwa, amaraso yawo bakayashira ku bishimajyango, aho rero ugusohoka k'ubwoko kwaciye kuba. Ibiganiro byari byananiwe. Isirayeli yose yarasohotse, nta n'ugwara basize inyuma. Mu gihe ubwoko bw'Imana buzoba bumaze gucakira ivyabwo bufitiye uburenganzira kubwo gucungurwa kuzuye, bukemera mu kwizera amaraso y'isezerano, aho rero nta n'urugingo na rumwe rw'umubiri wa Kristo ruzosigara inyuma. Igihushani bose hamwe bazokandagira ku mashamvu bafashe kugira ngo bigukire igihugu c'isezerano. Ku musozi Sinayi, Mose yategerejwe gutumako abakuru. Hanyuma umwami aramanuka ku musozi, afata mpwemu wari kuri Mose amushira kuri abo bakuru baraho hantu. Gutyo nyene ivyo mwijuru vyamanukira kumuvugishwa n'Imana Mose hamwe n'abo bakuru bakorana nawe kugira ngo babishikirize ubwoko. Iyo niyo gahunda y'Imana. Mose hamwe n'abo bose bari bafise igikorwa cyo gukora, bari munsi y'uburongozi bumwe bwa mpwemu yera, kandi bari bakiriye ijambo rimwe, bakagira intumbero imwe. Abahagurutse bose kubigwanya barahonye. Imana ntihindura na rimwe inzira yayo canke uburyo bwayo bwo gukora. Ijya mpwemu nyene yari kuri Kristo, yari ku bahanuzi bose no ku ntumwa, kandi niyo yari ku ntumwa ya nyuma y'ishengero. Ubu iri kuri abo bose kubw'ubukozi bw'ikirenga bazogira umugabane mu guherahezwa kw'ishengero. Nuko konyene hari guhuza n'Imana bene ijambo ryayo, niko biri mu bwoko bw'Imana. Mu gihe ca Mose ubushobozi bwa mpwemu bwari bwinshi ku buryo Yosuwa afashwe no kubaha yasemereye ati, Mose mwami wanje, nubabuze. Mose aramwishura ati, iyaba abantu bose b'umwami bashobora kuba abahanuzi, ku buryo yoreka mpwemu wiwe akaza kuri bo. Mbega habaye iki ku munsi wa Pantekoti? Kiriya gihe bari bakoraniye hamwe bahuje umutima n'inama, niho mpwemu wa Kristo yamanuka ku ntumwa no ku bandi bose bari bahari, hanyuma no kuri bo bose b'ishengero ry'isezerano rishasha. Ubu rero turi kw'iherezo, turashobora kwizigira ku kugarurirwa kuzuye no kugusukwa kwa mpwemu k'ubushobozi bw'ikirenga. Uko niko ishengero rizoshirwa mu mwanya uzorishoboza gukora igikorwa caryo ca nyuma kubwo guhesha icubahiro umwami Yesu. Niwe atubwira kandi ivya muntu bwite bigomba guhindurwa agacerere. Ntavuga akoresheje ivyiyumviro vyacu, ariko akoresheje ijambo ryiwe ry'ubuvugishwa ryahishuwe. Iryo jambo niryo yitwararika ngo arisohoze.
ikiganza ciwe nticahindutse kigufi, kandi tuzobona ko muri kino gihe ijambo ryiwe rizoba igifadika. Twihweze. Ukugaruka kw'Abisirayeli bava i Babuloni bifise kuri twebwe insiguro idasanzwe. Turashobora gusoma kuri ivyo mu gitabo ca Esira na Nehemiya. Muri Nehemiya 8 aravuga ati: nuko ubwoko bwose bw'Abisirayeli burakorana nk'umuntu umwe mu kibanza kiri imbere y'amazi. Ubwoko bwakoranye ngo bumve ijambo ry'Imana. Abisirayeli bose bamenye kandi barize ukundi gusha kumenya ico Imana yari yateguye gusohoza mu mugambi wayo ngo bikorane nabo. Uko bari bakoranye bahuje bumviriza bagavye ivyo Imana yari ifise byo kubabwira, kandi barareka ijambo ry'Imana rikabanyengetera mu bugingo bwabo. Uko niko havutse ukwizera kuzima, ivyo ibikorwa vyabo vyose vyaherekeje. Urufatiro rw'inkomoko rwarafuruwe, hanyuma igikorwa co gusibura kubaka urusengero kibona gutangura. Ubumwe bwaraganza hagati yabo. Iterabwoba ryaza riva hanze ntaco ryabagize kiretse kubungura cane kugira ubumwe hagati y'ubwoko bwari bwagarutse imuhira. Ugukorana k'ubwoko bw'Imana kuriko kuraba ubu gusobanura ko hariho ugusohoka tuva muri Babuloni. Muri Babuloni ntibishoboka kugira umwimenyerezo wo gusohoza kw'amasezerano y'Imana yahaye ubwoko bwayo. Babuloni ni isi yinjabukira ku masezerano, kandi mw'ivyo bibanza Imana ntishobora kuronka ico ifitiye uburenganzira. Nico gituma humvikanye kano kamo ngo sohoka muve iwe bantu banje. Kirakomvomvotse Babuloni hahambaye, hahindutse inzu y'abadayimoni, ahantu h'impwemu mbi zihumanye. Ivyahishwe Yohana 18:4-2. Mbere no mu gihe ca Yosuwa ubwoko bw'Isirayeli bwaguye munsi y'umuvumo, kuko Akani mu muryango wa Yuda yatoye i Yeriko umwambaro mwiza, impuzu y'i Babuloni. Munsi y'iyo mpuzu yashoboye kunyegezayo ifeza na zahabu, navyo nyene vyari ivyo yivye. Uhereye mu misi y'ubugorozi, ubuja bw'i Babuloni mw'ishengero vyategerezwa mu vy'ukuri guhagarara. Ariko rero amashengero yose y'abaporoti n'ayidegembya begeranije amatungo y'ibizira vyavumwe n'Imana. Ivyo nivyo binyegejwe mu nyigisho zitandukanye, mu bumenyi bwa kimuntu, mu migenzo no mu bikorwa vy'amadini. Ariko noneho ubu isaha y'Imana yaramaze kudodora. Ni neza neza mu muryango wa Yuda, aho Kristo yategerezwa kuzoseruka mu buryo bw'umubiri, niho hari uwo mwambaro w'i Babuloni. Nico catumye Imana idashobora guhezagira ubwoko bwayo. Uno musi kubw'umwami niko bimeze mw'ishengero ryiwe, aho umwana w'umuhungu ategerezwa kuvuka, umukuku w'abanesheje. Nico gituma amaso yiwe nk'imbeya z'umuriro ziri kuri abo nyene ashaka gusohoza nabo imigambi yiwe. Mu gihe cose hagati yabo hazoba hakiriho akantu na gatoyi k'i Babuloni, ntashobora kugaragaza intsinzi yiwe mu rugero yifuza kubikorerako. Aha si ivyo gusohoka gusa tuva mu madini no kwiyambura inyigisho zayo zigaragara ko zigwanya Bibiliya, ariko nibijanye no kwakira ugukosorwa kose naho koba guto duhabwa n'ijambo ry'Imana, nibijanye no kwisuzuma, kwibwina mu mutima no kwigirwa kure y'ivyo vyose bidahuza n'ijambo ry'Imana biva i Babuloni. Kenshi ntitumenya ko tumatanye n'ivyo bintu,
canke imbere y'amaso yacu tukabifata nk'utuntu dutoya, ariko umwambiro muke wambira irobe ryose. Mu gihe c'umwami Yesu, abayuda bari bazi neza badakekeranya ko bariko bakora nk'uko ivyagezwe bivuga n'abahanuzi, ariko uburyo bakoramo bwari buhuye n'inyandiko za Talimudu izari zanditswe mu gihe c'ubunyagano bw'i Babuloni. Ako kaga nyene niko kari mu Bukristo bw'uno munsi. Si ijambo ry'Imana riri urufatiro rw'amadini ya Gikristo ayidegembya n'imigwi y'abasenzi, ariko nivyemejwe mu nyandiko mu gihe c'ubunyagano bw'i Babuloni mu manama yo guhuriza hamwe n'ay'abakuru b'amadini. Muri Matayo 16:5-12 Yesu aravuga afoboye ati, mwirinde umwambiro w'abafarisayo n'abasadukayo. Nk'uko abigishwa biwe batari bamutahuye, yarabasiguriye ico ciyumviro ciwe, arababwira ati, ni gute mudatahura yuko atari ivy'imikate nababwiye, ariko n'inyigisho z'abafarisayo n'abasadukayo? Aha rero ni ibijanye n'inyigisho z'ibinyoma zitava kuri mpwemu w'Imana, ariko igihushane ziva kuri wa mubi. Yarazinjije gutyo zishobora gushika mw'ishengero bona mu muntu. Rero nivyo umuntu ashobora gushoka abona n'ingoga ko ari ivy'abadayimoni, ariko akenshi ziboneka nk'uko ari izo kubaha Imana kandi za mpwemu. Kubw'izo nyigisho abadayimoni bararonse uburenganzira bwo kuzana akajagari kose, nuko rero hakenewe ugukosorwa n'Imana biciye mu guhishurirwa kw'ijambo ry'ubuhanuzi, kugira ngo tumenye ibitari vya Bibiliya vyose, hanyuma tubite kure. Ntibihagije kwatura gusa n'akanwa kacu ko twarose ijambo ry'Imana muri kino gihe. Mpwemu Yera ashaka kuturongora mu kuri kose kw'ijambo ry'Imana. Tubayeho vy'ukuri mu gihe ca gihanuzi, ariko ukwemeza kw'Imana kuzorindira gushikaho tuzokwakira n'ubwenge bwacu ivyo Imana yavuze. Benshi barikakishije kubwo ubumenyi, ariko ivyo nta numwe vyahaye umugisha mu vy'Imana. Ariko rero muri kino gihe hariho umugeni, jambo yavyawe n'Imana, yemera kandi yakira ijambo ryahishuwe be na mpwemu, kandi vuba vuba uguherahezwa kw'igikorwa c'Imana. Nubu hazogaragara ukorera Imana n'umutima wiwe n'uyikorera ku munwa gusa. Wahawe ubuzima kubwo kwizera Yesu Kristo, akaba yararondeye akaronka agakiza gusa mu maraso y'umwagazi yamenywe kubwiwe. Utwaye mu mutima wiwe imbuto y'ijambo ry'Imana canke urivuga gusa ku munwa. Abo bose bizera mu bwina bw'umutima wabo ko Imana yabavugishije mu buryo butumbereye, icishije ku ijambo ry'ubuvugishwa, bakurikira umuhamagaro wa nyuma, bakakira ijambo ryose ry'Imana nk'uko twarihawe. Imyimenyerezo yakozwe n'abana b'Imana b'ukuri ntiyabaye yisunze abakozi b'Imana canke abavuga ijambo ryayo, ariko yisunga Imana ubwayo, yo yaba yarabahamagariye kuri yo kandi ikiyuzuza nabo. Kubw'igikorwa c'Imana c'ubuntu bahinduka ivyaremwe bisha. Igikorwa c'Imana kigatangura mu bugingo bwabo, hanyuma kigahishurwa kugeza mu buzima bwabo bwa misi yose. Mwene data Branham yaravuze ibice bitatu vy'umuntu. Yaravuze arerekana ko umuntu ashobora gusigwa na mpwemu mu mpwemu wiwe bwite, nukuvuga mu gice ca kabiri, kandi ubugingo bwiwe bukarimbuka kuko butigeze bukizwa. Icangombwa n'agakiza k'ubugingo. Ni muri ubwo buryo bwonyene uwizera ashobora gushikira uburuhukiro mu Mana. Imbuto y'ijambo iba mu bugingo,
mpwemu aha ubuzima imbuto, hanyuma hakaboneka ubugingo bushasha, ubuzima bw'Imana. Itegeko ry'Imana rivuga riti buri mbuto yose yame ivyamwa bihuye n'ubwoko bwayo. Iryo tegeko riri mu vyaremwe vyose, mu biterwa, mu buzima bw'ibikoko, kandi ni nako riri no mu bana b'Imana. Ntibizigera bigenda ukundi, kuko Imana yama ari y'ukuri ibihe bidashira. Imbuto y'Imana yamye ari imbuto y'Imana, izokwama kandi ari imbuto y'Imana, neza neza nk'uko ijambo ryambaye umubiri muri Kristo rigafata imero, uko nyene niko Kristo azofata ishusho akaba ikigaragara mu bizera. Hano si bijanye no gukinisha amajambo, ariko ni kwerekana ibifadika vy'ukuri vy'Imana. Haravugwa ku bijanye n'umwami kandi umucunguzi wacu ngo azobona ivyamwa vy'igikorwa c'ubugingo bwiwe kandi bizomuhimbara. Ni Yesaya 53:11. Wenyene ubwiwe yarababajwe imibabaro y'ikirenga ubugingo bwiwe, ivyo kugira ngo ubugingo bwacu bushobore gukizwa. We nk'umwana w'Imana, Yesu Kristo niwe mfura muri bene se benshi, niwe ntango yo kuremwa gusha kw'Imana. Abahungu n'abakobwa b'Imana bose bashikira kubona iyo kamere y'abana b'imfura biciye kw'iryo jambo be n'uwo mpwemu, baronka ingeso z'Imana n'ubuzima bwayo. Uwizera amasezerano y'Imana aronka kamere y'Imana, ni muri Petero wa 2:1-4. Ico nico umwe wese ashobora kwisuzumisha ubwiwe. Haranditswe muri Yakobo 1:18 ngo yaratuvyaye nk'uko yabigomvye, atuvyaje ijambo ry'ukuri, kugira ngo muri ubwo buryo tube umushuzo wo mu vyaremwe vyiwe. N'ijambo yavuze ko twahamagawe tukabaho. Ivyo nivyo twasomye. Ijambo, amaraso na mpwemu bikorera hamwe mu bizeye. Ubutumwa bwuzuye burimwo ivyo. Kuva ku ntango gushika kw'iherezo, imbuto yose izokwama yama ivyamwa nk'uko ubwoko bwayo buri. Niba ubu turi imbuto y'Imana, ku mpera tuzotahura co kimwe n'abana b'Imana bo ku ntango. Ivyanditswe vyera bitugaragariza imbere y'amaso yacu ibiranga imbuto zibiri zihanganye uhereye ku ntango y'isi. Inkuru za Kayini na Abeli zirashira habona ivyo. Bombi uko bari babiri bari abasenzi, bombi uko bari babiri bubatse igicaniro, bombi uko bari babiri bazanye ikimazi ku gicaniro, bombi uko bari babiri barasenze, ariko inyishu y'Imana yaje kuri umwe. Kubw'ibi iyo inyishu y'Imana kuri umwe, uwundi yaciye agaragaza kamere yiwe, aca yica mwene nyina. Igihe Sawuli yasigwa amavuta nk'umwami, mpwemu w'Imana yaje kuri we, aca aravugishwa, ariko mu bugingo bwiwe nta mpinduka zigeze zihaba. Kuri Dawidi vyabaye ibitandukanye. Mbere yasizwe amavuta n'uwasize Sawuli, ariko kuri Dawidi mpwemu w'Imana ntiyamanutse gusa mu gice ca kabiri, ariko yarinjiye ibwina mu bugingo bwiwe. Aho niho hari ijambo ry'Imana, iryo yari yahawe nk'umugabane, iryo ryari ryabaye isezerano, nuko rero rica rivyara ubuzima bushasha bw'Imana. Aho niho hahagaze ibanga ryose ry'Imana. Dawidi ntiyashobora kugira urwango, kandi Sawuli nawe ntiyashobora kugira urukundo. Igihe Dawidi yari yashikiriye Sawuli ari mu biganza vyiwe, yavuze ati, bimbe kure bivuye kuhoraho, sinkabangurire ukuboko uwo uhoraho yimikishije amavuta. Ni muri Samuweli wa mbere 26:11. Dawidi yerekanye uruvyaro rw'Imana, kandi yari yarakiriye ijambo ry'isezerano,
ku minwa yiwe hari amatangazo y'ubuvugishwa, kandi yarubaha no gusigwa kwari kuri Sawuli, naho uwo atajambo na rimwe ry'isezerano yari afise. Sawuli yari yakozwe ko mu gace ka kabiri, yarashobora kuvugishwa hanyuma ubwo nyene akarondera kugandagura Dawidi. Ariko Dawidi yari yakozwe ko mu gace ka gatatu, ni ukuvuga mu bugingo, yuzuye mpwemu, kuko kubwo gutoranywa ijambo ry'Imana ryari ryashizwe muri we. Uravye ivy'inyuma, Sawuli nawe yigenjeje nk'umuvugishwa kandi yaravugishijwe mu buryo bw'inkomezi, ariko kamere yiwe yari iyindi. Nk'akarorero turarongorwa kubona umuco ku gituma mwene data Branham ashimika kuri ivyo bice bigize umuntu mu butumwa bwiza iyo avuga imbuto y'ijambo ry'Imana. Sawuli yatowe no guhitamwo kw'abantu, nico gituma Imana atana kimwe byayirabako. Ibanga ryose riri mu gutoranya kw'Imana kugira ngo gutoranya kwayo kugumeho nk'uko yabigabiye Abaroma 9:11. Mu butumwa abasigwa bo mu gihe c'iherezo bidasanzwe, mwene data Branham arasubira kuvuga atomoye ko ugusigwa kwa mpwemu yera gushobora kuza kuri bose, ariko bose batakira mu bugingo bwabo ijambo ry'Imana. Yaba imvura y'impwemu canke imvura isanzwe, nta nimwe muri izo zombi zitanga imbuto. Imvura yo itanga amazi gusa. Nico kimwe n'izuba risanzwe hamwe n'izuba ryo kugororoka, risohora gusa imbuto iba yabibwe mw'ivu. Ivyo rero ntibiva ku zuba canke ku mvura. Naho ivyo bibiri vyombi bikenewe kugira ngo imbuto zikure, ariko igihambaye gusumba ibindi ni ubwoko bw'imbuto buri muri twebwe. Imana idushoboze twese tugire umwimenyerezo wuzuye wo guhinduka no kugirwa basha mu bugingo bwacu, kugira ngo imero ya Yesu ironke ishusho muri twebwe, hanyuma Imana ishobore gusohoza mu mugeni wiwe igikorwa co guheraheza ico yigeneye kuzokora. Icegeranyo co mu ngendo zivuga butumwa. Amezi abiri ya mbere yo muri uno mwaka mushasha yarimwo ingendo nyinshi zivuga butumwa, izo ukundi gusha Imana yatanzemwo umugisha. Biratubabaza ko tudashobora muri kano kanya kuvuga ivyo vyose Imana yakoze, tuza kubica ku masonga. Mu kwezi kwa Nzero Imana yaratugiriye ubuntu bwo gushobora kugira amakoraniro meza mu Buhindi, aho abantu benshi bava hafi canke kure bashoboye gukorana. Ngibi ivyo umwe mu idini ry'abatangaza butumwa bwuzuye yashingiye intahe inyuma y'igikorane hafi yahitwa Trivandrum, amajepfo yo mu Buhindi, imbere y'abantu 4,000. Aravuga ati: mu kiringo c'imyaka 42 twamye tugira ibikorane umwaka ku mwaka, aho abavuga butumwa bavuga, ariko no mwaka twaronse igikorane aho Imana ubwayo yivuganiye natwe icishije mu ijambo ryayo. Si gusa abene data b'abakozi, ariko umuntu wese yaraho yarumvise ko atari ivy'inkuru za kahise be n'amajambo y'ubusa yari aratangwa, ariko ko ryari ijambo ry'ukuri, ko yari mpemu n'ubugingo. Ruguru yo mu Buhindi twarahaye bene data imashini igezweho yo gusohora ibitabo kugira ngo ubutumwa bwa mwene data Branham bushobore gutangwayo buri mu rurimi rwabo. Ibikorane vyabaye umugisha ku bantu benshi. I Bombay abantu amajana n'amajana barumvise ijambo ry'Imana. Muri bo
abapatiri babiri b'abakatolika batangajwe n'iryo jambo kandi bafatwa na mpwemu yera. Aho rero mu Buhindi bene data bariyeguriye Imana, nta nkeka ko ivyo bizogira umwimbu mwinshi. Urugendo nagize ku mpera y'uburasirazuba mu kwa Ruhuhuma rwaratumye niruhutsa, maze kuba nararonse kuvugira imbere y'abantu benshi, ariko muri Koreya niho bwabaye ubwa mbere nshobora kuvuga ijambo ry'Imana imbere y'abantu barenga 10,000 mu gikorane kimwe. Nari natumiwe n'amadini y'abapantekoti, ababatiste, abametodiste, abapresbiteri, kandi bwari bwo bwa mbere nari ngendeye Koreya. I Taiwan umwami naho yuguruye imiryango mu buryo bwiza cyane. Nitwaronka uburyo bwo gutangaza ibiganiro by'ubutumwa ku nsamirizi mu gihugu c'Ubushinwa, hariyo bene data biyemeje ko biteguye gusobanura ubutumwa mu rurimi rw'Igishinwa. Mu Buyapani hariyo amakoraniro mato mato, ariko kandi naho umwami arafise yo abiwe ariko ahamagara ngo basohoke. Abizera benshi bagaragaje inyungu be n'abanyeshuri bo mu ishuri mpuzamakungu rya Bibiliya bagize inyota yo kumenya cane ivyo Imana yakoze muri bino bihe. Benshi bagerageje kundondeza mu ihoteli narimwo ku bw'iyo ntumbero. Ku mpamvu y'umutekano sinshobora gutanga amakuru menshi ku rugendo nagize mu Bushinwa, ariko ndashobora kuvuga ko hariya naho hariyo abantu bari barindiriye kumva ubutumwa bw'Imana. Bene data baraje ku ihoteli baza kumpa amakuru y'ibibera hariya. Haize umwanya muto batanguye gusubira gusohora za Bibiliya mu buryo bw'inyandiko ku buryo abizera bashobora gusoma. Turashima cyane Imana ku bw'ivyo. Turizera yuko no mu Bushinwa Imana ifiseyo abo yatoranije iza guhamagara vuba. Ku mpera y'umwaka w'1982 twagize ibikorane vyinshi byatanguye kuva 29 za Kigarama kuwa 28 w'uko kwezi niho umwami yantegeka n'ijwi ryumvikana ngo nkoranye ubwoko bwiwe. Wenyene yarakoze ku buryo igitigiri kitari citezwe ca bene data n'abashiki bacu baza mu bikorane. Ivyo bikorane tuzokwama tuvyikugura twese. Twamaze kwinjira mu ntambwe ya nyuma. Umwaka wo kwemererwamwo n'umwami yubire kumbure turashobora kuyitangaza mu kwizera. Ntihagire n'umwe yiziba ugutwi kwiwe kw'impwemu ngo ntiyumve inzamba iriko irasamirana. Imana ukundi gusha yatumanukiye igaragaje mu ishengero ryayo intsinzi yo ku rwego rwo hejuru rw'ikirenga. Umwami Yesu yatanguye ubukozi bwiwe yisunga ijambo ryo muri Yesaya 61. Uko niko yabutanguje atangaza umwaka w'ubuntu bw'umwami. Ubu noneho uwo mwaka w'ubuntu ariko arawusozera. Niwe yatanguye kandi niwe aheraheza. Ukorera ku ruhande rw'Imana mwene so Ewald Frank.